Ndabaramukije rero mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no munesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuruwe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mw'iperereza mu gateka kaze na muntu mu makunguye kure ndetse n'ari makuru yose abari karavugwa ijya nino ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri nitekano munezero ntangara byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezweho kandi bavyakuruwe amatohoza ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abadukurikira bari mu makungu yakore mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu amakuru yihuta cyane amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko inama nkenguzamateka yarayemeje 100% ko babura amatari batanu baraye batowe bagomba guca batangura amabanga yabo canke se akazi kabo nkuko bishikirizwa n'abashejwe inama nkenguzamateka aho bemeje ko babura amatari batanu kuri ubu ngubu aribo bagiye kuramutswa intara shasha zitanu zamaze gushirwako nyuma yuko hakoze amavugururwa intara zigaca zigabanuka. Ibi kandi biruko mu gihe intara abahora zirongoye ndetse n'uwararongoye igisagara ca Bujumbura kuri ubu ngubu bose bamaze gukomborwa. Imuje kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye biri kuvuga ko yamaze gukora impinduka zihuse cyane aho biri kuvuga ko kuri ubu ngubu ashaka gushinga leta shasha itarimwo ngo byaba ibifyoti canke se bamacoco bashaka kuzamutembagaza ndetse ngo no kunyonora amatungo y'igihugu. Akarorero navuga ko ejo bundi yagize umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene uyoba yarahaye ipeti rya kapiteni umuhungu wa perezida wahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ariwe Keri Nkurunziza aho nawe yamaze kuduzwa mu mabanga ndetse abahinga mu bya politiki ndetse n'abakurikiranira hafi ibyangaha mu karere k'ibiyaga binini bariko baravuga ko kuri ubu ngubu ashobora no kuduza agaca akombora Prime Niyongabo ujejwe igisirikare c'u Burundi agaca agenda mu mabanga uyu muhungu wa Petero Nkurunziza Keri Nkurunziza bitewe nuko uyu General Prime Niyongabo ngo nawe ari muri ba macoco bashaka gufatanya n'abasi b'u Burundi mu gushaka gutembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Amakuru yihuta cyane aturuka mu begereye Evariste Ndayishimiye avuga ko ubu ngubu ashobora kuba ashaka gukomboza Prime Niyongabo mu burongozi bwo kurongora igisirikare c'u Burundi maze agacashiramwo umuhungu wa Petero Nkurunziza Keri Nkurunziza nkuko yamaze kumuzamura mw'ipeti agacomuha ipeti rya kapiteni nkuko amakuru abitomora na cyane abegereye mu byegeranye by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe Neva yama yidoga avuga ko zimwe mu ndongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi harimo benshi bafise umugambi wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi ariko nawe akavuga ko atazokwihanganira uwo wese azomukumbora ngo ahubwo azobanza kubigizayo. Mu minsi heze hari icuka kibi cari catanguye kwaduka hagati y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse na Evariste Ndayishimiye aho ndetse byanavuga ko Gervas Ndirakobuca nawe ari mu bashaka gukomborwa. Mu gihe kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo nawe biri kuvuga ko kuri ubu yamaze gutangaza ko bitabaye ivyanka nawe ari mu bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka mu begereye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko ngo yiyemeje kuzohangana na Evariste Ndayishimiye kandi akavuga ko ngo azofasha abanyagihugu kwiyamiriza ikiringo ca kabiri c'uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni mu bari uko rero haraye habaye impinduka zihuse aho rero babura amatari baraye babogojwe ndetse hagaca hashirwa ko babura amatari bashasha bagira begukire intara zitanu zashiguzwe ko shasha. Amakuru rero aturuka mu nama nkenguzamateka bwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye agenye abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine mashasha yose.
ejo haheze ku igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka 2025 ingingo zaranyarutse inyuma yaho inama nkenguzamateka yemereje baburamatari bashasha Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye asinya itegeko ribagena Denise Ndaruhekeye muri Buhumuza, General Major Aloyize Ndayikengurukiye muri Bujumbura, Parfait Mboninyibuka muri Burunga, naho General de Brigade Victory Segasago muri Butanyerera ndetse na Ribwa Bigirimana mu ntara ya Gitega. Ni ukuvuga ko akazi kaba baburamatari 17 bahahora n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, akazi kabo karaye gaheze ejo kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Ni ukuvuga kandi ko intara 18 zahahora kuva ubu zitakibako, ahubwo hatanguye Uburundi bugizwe n'intara 5 gusa. Dore rero zimwe mu mpinduka zihuta cyane mu makomine. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yashize umukono ku itegeko rigena abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine abazwi nka secrétaire exécutive communaux uko ari 42. Secrétaire exécutive communale ni umuntu akomeye cyane mu buzima bwa komine. Hazoba ndetse hasigaye ko hatorwa abatwara inama mu mpanuzwa jambo z'amakomine ndetse n'aba musanteri, gutyo amakomine mashasha nayo azoba atanguye kubaho nk'uko amakuru aturuka ngaha abandanya abitomora. Abagenewe ni aba bakurikira: intara ya Buhumuza harimo Butaganzwa, hakaba harimo Ahishakiye Alivere, akaza Butihinda irongowe na Habimana Arikade, akaza Cankuzo irongowe na Gifunuguru Roger, akaza intara ya hagaza Gisagara irongowe na Dusenge Everine, akaza Gisuru irongowe na Nyibona Eleonore, akaza Muyinga irongowe na niyo nizigiye Diodone, akaza Ruyigi irongowe na Ndakazi Severin, akaza intara ya Bujumbura. Mu ntara ya Bujumbura hashizweho tunyarukiye muri Bubanza, hashizwe ko Nduwumukama Joakimu, Bukinanyana hashizweho niyo nkuru Augustin, naho Cibitoke hashirwa ko Ndayikengurukiye Mitera, naho Isare hashizwe ko Nibigira Gedeo, naho Mpanda hashirwaho Nyandwi Isake ndetse Mugere ishirwaho Habyarimana Renu. Mugina haba hashizweho Bahati Claudette, Muhuta ishirwamo Nimbona Alexis, naho Mukaza ishirwamo Bucumi Evaristo, Nahangwa ishirwamo Nyabenda Masudi, naho Rwibaga ishirwako Ntibampamate Isake. Naho intara ya Burunga, mu ntara ya Burunga tunyarukiye muri Bururi hashizweho Nduwimana Feridina, naho Makamba hashizweho Shimirimana Aniseti, Matana hashizweho Nduwayo Gregoire, Musongati hashizwako Ntahondonkeye Emmanuel, Nyanza hashizweho Ntaco Nzo bita Ndekuye Gloriose, Rumonge hashizwako Ndayirukiye Emerine, Rutana hashizweho Nyandwi Jovitu, naho intara ya Butanyerera rero. Mu ntara ya Butanyerera tunyarukiye mu Busoni hashizweho Nzisabira Renova, naho Kayanza hashizweho Komeza Dusabe Justine, Kiremba ishirwamo Ndikumugongo Andre, naho Kirundo ishirwamo Rukundo Suave, Matongo ishirwamo Kanani Robert, Muhanga hashirwamo Sengiyumva Aristide, ndetse Ngozi icizwamo Uwimana Ange na Deje, naho Tangara ishirwamo Misago Philibert,
Bugendana ishirwamo Bukeye neza Patrick, Gishubi ishirwamo Sinzobashirwako Joseph. Na mu ntara ya Gitega hashizwemo no muri Gitega Nininahaza Micheline, Karusi Nkurunziza Jean Paul, Kiganda ishirwamo Niyimbona Stani, Muramvya Sengiyumva Joseline, Mwaro Kaneza Karine, Nyabihanga Manirambona David, naho Shombo ishirwamo Nkeshimana Josias, nkuko amakuru aturuka muri ibi bice byose abitomora. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV. Mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari tubashikiriza. Aya kakanya tuyasuzura ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire by'uko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV. Mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbibutse mu fyonde s'abonner, suivre ndetse na partager kugira umwanya n'umwanya tuba dushize ko amakuru kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV ace aja abashikira umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyashirako.